Kutangura tugakoresha umwanya neza kuko hari n'akavura Yes, of course, turi kumwe na The Living Legend, imyaka irenga kuri 20 muri music industry, ariko arakora ibitari bike. Tuje kumwakira ku kibuga c'indege aho ku munsi wa gatanu afise performance ikomeye hariya kuri Gera Plaza, nk'uko mubibona imbere yanyu hariko the CEO wa Gera Plaza ariwe The Big Boss Toussaint, The Living Legend. Karibu sana mu gihugu cyawe cy'amavukiro, n'amezi agera kuri 3 turi hanze y'igihugu. Ni biki twari dukumbuye, urugendo rwagenze gute? Reka duhere ngaho. Bagenze neza nk'uko mubonye ko singa nashyize amahoro n'ikintu cya mbere cyo gushimira Imana, ibindi nabyo ndirimbira itariki ndwi siongee mengi lakini tuache tu kutoka ifanye kazi kabisa. Big Fizzo, ibintu nk'ibi turakunze kubikubona ko kenshi aho mbere no myaka iheze watumwe ko n'ababosi batandukanye uje dusha guteramisha abarundi mu bitaramo byateguwe ngaha kuri Gera Plaza irakuzanye, ndetse uje guteramisha abarundi hajya hakurya mu Kamenge. Abarundi bakunze kubitega ko byinshi cyane, ariko kano kanya hari kimwe mu bintu wemereye abarundi ku ndirimbo yitwa Ngangari. Abarundi mbere benshi twaje turabona amakomantere atandukanye bavuga ati Big Fizzo turakira indirimbo Ngangari, mbega yo bari nka surprise wabuzaniye abarundi bazokwitaba igitaramo cyo kuri Gera Plaza? Oya, hajya iyo urashobora gukora iki, urashobora kuba wateguye ikintu mu Mana urasi kumwana ikora cyane, kandi imisi yose ntuzo kwiruka kubera abantu bavuze ngo kunuku usanga urakora nabi, ariko je mu kenshi muranzi ko je nkunda gukoresha umwanya je sinihuta si ibyo bintu byo kwiruka cyangwa iki, na niyo mpamvu kandi kenshi usanga n'indirimbo zanyu usanga zimara n'imyaka 10 cyangwa 20 cyangwa 5 ari indirimbo urukura yumva ko ari shasha. So Ngangari singangari gusangira narabemereye na album, urumva narabemereye album, sinzi impamvu barindiriye gusa Ngangari ahubwo bari kubaza album ati album igeze nkuko nari nabivuze yuko album nuko ndindiriye ayo makolabo, kandi nari nabivuze yuko ayo makolabo ataje zogira n'abana bo ngaho ndazi yuko abana bo ngaho bashobora. Uri kuri stage kuri zone ya Kinama yavuze ati ndakunda muri Nord cyane bivanye n'ukuntu banshyira muri mood yo ndi kuri stage, turatambana turaririmbana ibintu bigenze kabananya bigenda neza. Muri Gera Plaza fata ko ari kibanza gitona cyane cyane narya waje nk'uje kugira gute kwa Priya jari maze imisi byateguwe. Abakunzi b'umuziki w'u Burundi, abakunzi ba Big Fizzo bitege ya vibe byanjye nyine nabemereye cyane, hari kandi kantu kigiye kwiyongera. Gira ama performance yanje mu mazi kuyabona no musejo, kandi nimba nk'ikirongo bakubyo guhamagarwa nkaza bakandire cike nka hariya hari abandi bari ngaha, ariko je bakankora muri bajya abantu bakandire nkaza ngani kuvuga ko ise vibe nasikiza. So vibe ni yindi nyene ama performance yanje muhora muyabona. Makali ni yale. Nyuma y'imyaka itari mike indirimbo double album ziri kuri kuma platform
hano nibyo barazikoresha iyo platform mugabo si cyane nka YouTube barazize kuri YouTube uri mu gihugu cy'Ubufaransa. Wagarutse mu kijyanye na album uravuga ati amakolabo nateguye adakunze ntibizokunda muri zijya ndirimbo wasize kuri YouTube bite kuririmbana nawe zijya ndirimbo nyine abandi yazijya zindi warakoze before biteye ko nzozi ziririmba kuririmbana nabo na cyane muri Girl Plaza zijya zisanzwe ziri muri ya double album. Bon, kwanza reka ndabashimire, reka nshimira abantu bongera bari banyotewe kuko nkuko wabivuze ko atama platform menshi bazi gukoresha za nuze za Spotify ibiki Boom Play ari naho bari bazi ko Boom Play ari iwanyu. So reka nimba mwarabonye ko nazishize ko ryari barazikurikiranya vraiment kandi hari abazikunze, so muri ziri anyi nibaza yuko tuzokubitigira tabagumose. Big Fizzo uno munsi wakiriwe neza cyane, timu yawe yakwakiriye abakozi b'umuziki w'Uburundi bagiye cyane kubona ugarutse. Big Fizzo hari abantu bashaka kumenya aje gukubera icyo giteramo canke yari gahunda yo kuza nyene yari yagize. Bro, are you serious? Ubona bandi bari ngaho. Bon, urinde. Strategic. Bose ogira. So, oya hari ukuntu wari umaze iminsi ugenda ntibimenyekane cyane. Nubundi nkora ngenda kimya kimwe nkagaruka kimwe. Ariko no munsi babimenye baje. Mbarabiye nuko nyine nawe nyine nabimwangiye mbwa juste kubera publicité icyo kintu ciwe navuye nta kibazo nikabaza nimba umubona ngaha nuruvuga yuko naje kugwagira yateguye baravuga ati ibintu bigende neza nabivuze ko bandiye kabisa. Big Fizzo iburaya novuga neza ko mwakoze ibiteramo byinshi bitandukanye hirya nino kuko tuba turabona ku platform yanyu ndetse n'utundi bitandukanye. Umunsi Big Fizzo aje gukora mu kibazo cya Girl Plaza, ariko ni siga mbere Fizzo yarigeze kwereka abantu neza yuko Girl Plaza ayimenyere kandi ayizi mu gitaramo ni mu home. Turabizi ko mwarakoze igiteramo bidasanzwe muri Girl mbere abantu biraho dutaha ndavyibuka. Uyu munsi rero uraje ugiye gukora ikindi giteramo kidasanzwe kizobera nyene aho nyene kuri Girl Plaza, ariko kandi mugiye gukora igiteramo kidasanzwe. Yego uyu munsi abarundi bariko baradukurikira kano kanya barashaka kumenya neza neza Big Fizzo ivyo yakoreye muri Girl Plaza muri iyo myaka iheze, n'ivyo agiye gukorera Girl Plaza muri bino bihe ku munsi wa gatanu ngaho haranageze. Abarundi neza na neza bitegikiye utuntu tujede n'utundi dutambo dutandukanye kuri Mugani Desire nkuko yabibakoreye mu myaka iheze kuri muri Girl Plaza. uri mu ishuri mu wa mbere bakogisha MPC Egade, ugeze mu wa gatanu mu wa gatandatu ntibakwigisha MPC Egade ho wizideja baca bakwiza ibindi biharuro. Voilà, nacisha. Farias, welcome back again mu gihugu cawe. Turi kumwe n'abafan ba Big Fizzo, Bantu Boy Family. Uno munsi Bantu Boy Family bavuze iki ku buzima bwa Big Fizzo, bavuze iki kuri career ya Big Fizzo, bafashe kugira ngo ibikorwa bya Farias bibandanye bitera imbere. Urakoze kunyishije kibazo n'abantu kuri jewe bantera intege cyane gose. Urumva n'abantu bantera intege, hari igihe kuba turi abantu, hari igihe bishoboka avuga ati je ndabihebye cyane reka magarike gatoyi, ariko bakantera intege bakambwira ati no mutama tuzoca tuba bande iki tusa. Urumva kandi urabona nisuguru gusa n'abantu bafite ubwenge, n'abantu bafite imiryango, kuvuga ngo n'abajene gusa, n'abantu bafite imiryango. Urumva ni babandi bahora bampa impanuro, surtout murangura impanuro iwabo samahera bahamaje nta mahera ndabaha. Urumva jewe icyo ndabaha kubanezereza nabo nyine icyo bampa impanuro. Urumva kuri jewe n'inshuti magana. Mu ma surprise wateguriye abakunzi b'umuziki w'u Burundi kuri Girl Plaza aho hari n'uko twereka Yasin Mr Yasin nawe nzi usanga kandi ari ngaha. Big Fizzo mu baririmba muzo performingana hamwe kuri stage no gani busa barundi ko tariki indwi ni ku munsi wa gatanu guys, muze dushigikira nk'uko Big Fizzo amaze gushika, abandi bo basanzwe ko bari ngaha aro baririmba muzo bazogira igibakwe yo guperforminga hamwe namwe muri Girl Plaza. Harimo Double J yahoze ari muri Bantu Boy, hari ibikorwa mwakoranye bakiri muri Bantu Boy, mbega tuzofa tubibona haba collaboration iza kuri stage Mugani Desire? ngira niyo nyisho washaka kumva. Nibaza yuko imbere yuko turangiza uzogenda kwandika ya manuzi y'amatitre yawe y'uburofu
nibaza yuko mu kurangiza imbere yuko turangiza turaha ijambo The Big Boss Toussaint ariko ndabona Toussaint igikuru nuko yamaze kubona umu artiste yamaze gushika dushimire abanditsi n'amenyesha amakuru ko bamashoye kuza hano gahunda ni imwe ni ku munsi wa gatanu kibanza ni kimwe ni Gera Plaza mugura amatike yakiri kare mu yagure mu gatondo azoba ariko aragurishwa parking y'imiduga irahari ku bantu mwese security ihari irakwiye Farias Big yamaze gushika hano imyaka irenga kuri 20 ari muri music industry imyaka irenga kuri 20 indirimbo zose ari ama hit song imyaka irenga kuri 20 atunezereza imyaka irenga kuri 20 muze twishimane nawe n'abandi ba artiste bose bazaba bahari isango ni kuri Gera Plaza 1010 2020 muri VIP Imana ibaho umugisha duswe kandi wikaze MMP asante cyane murakoze Daudi wewe ndio unakosa. Bali. Tony bana wale kana boy tayari. So. Piga Tony, piga. Okay, together with this director.